mu ntara ya Butanyerera hishwe abantu babiri muri indwi twaraye dusozereye. Uwa mbere n'umugabo yatowe ikiziga ku mutumba Rusogoti muri zone na komine Ngozi kuwa kabiri uheze. Amakuru ava mu gisagara ca Ngozi avuga ko ikiziga cari kimaze kononekara ku buryo vyari bigoye kumumenya. Abajeje intwaro n'umutekano muri komine Ngozi bakaba baciye batanga itegeko ryo kugihambisha. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Butanyerera yitwa Bucumi Leonidas, yishwe na mugenzi we bagwanye biturutse ku kutumvikana ingene yomwishura amafaranga 300 yari yaje gushariza umuriro kuri telefone ahitwa ku Mbaragasa ni ku mutumba Ruhande zone Nyabihogo muri komine Kayanza kwa kabiri uheze. Uwagirizwa icaha ari mu minwe y'igipolisi mu gisagara ca Kayanza. Uwa gatatu uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe muri indwi twaraye turangije n'uwo mu ntara ya Gitega. Ni kiziga c'umugabo catowe mu ruzi mu Barazi ku mutumba Biganda zone na komine Muramvya kuwa gatatu uheze. Naho bivugwa ko yoba yatwawe n'uruzi, bamwe mu banyagihugu bamenyesheje ko atamvura yaheruka kugwa yotuma uruzi rwuzura, bakabona ko yoba yarishwe acaja gutabwa muri ico kibanza.